mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu VTV Burundi ndabahaye ikaze muri ano makuru yacu y'uno musi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imiti irahari nubwo abagwayi benshi bakoresha ikarato yo kwivuriza ko bishiye muri mituwere ngo bataronka iyo miti, nayo amahinguriro akora inzoga zikaze kandi atarizo yasabiye uruhusha ngo aragabishwa ko ashobora kugarirwa. Ndabahaye ikaze rero mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze n'idonido ry'ano makuru. Imiti ngo irahari nubwo abagwayi bakoresha ikarata ya mituwere batigera bayironka. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Abagwayi bakoresha ikarata yo kwivuza ya mituwere bavuga ko imiti imwe itakigurwa hakoreshejwe iyo karata, bigatuma ubuzima bwabo bubangamirwa. Imiti ntabwo tuyironka nk'abafise ingwara zimwe zikaze, bafise za tension bakagira n'ibisukari, ntabwo imiti bayironka uko bikwiriye. Imiti baba batwandikiye abadogiteri kuri mituwere usanga atayo turose, ugasanga tuyironka 100%. Mbere ni kubera ko tuyironka 100%, mugabo kuri mituwere tuyironka. Non, on n'a pas accès facile aux médicaments, surtout pour les spécialités. Kuronka imiti mimwe n'ibitworohera. Kaje sanzwe n'umukukuruke, kamafise zimwe mu ngwara ngendana. Amahera ngura imiti nandikiwe n'umuganga, mituwere ntiyansubiza, biratera ingorane. Imiti mfata ntwara amahera menshi. Inscrits par le médecin ne sont pas remboursés par la mutuelle et ça pose problème. Nayo umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mituwere Nyandwi Hamada wewe agashikiriza ko atakibazo c'imiti bita amaspecialité kihari. Nta ngorane y'amaspecialité dufise kuko imiti dutanga tubitanga twisunze ico bita liste des médicaments remboursables. Nyo dutanga iyo liste rero kugira ngo tuyikore tuba turi kumwe n'abaganga bandika imiti, niba bapropoza imiti twoshiramo. Rero urumva yuko igihe umuganga yamaze gupropoza umuti ni natwe twa twishiramo, urumva si ngorane novuga yuko twadufise muri mituwele kuko abaganga nibo batubwira imiti babona yandikwa, yabona ikora neza hagati mu gihugu cyacu. Rero izo specialité n'izindi bavuga médicaments génériques byose biba birimo muri iyo liste des médicaments remboursables. Ivyo biruko mu gihe iyo miti iba yemewe kugurwa ukoresheje ikarata ya mituwere, ariko mu mazu y'idandarizo asanzwe afitaniye amasezerano na mituwere ukayigura 100%. Tubandanya n'amakuru yacu. Urongoye ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN haragabisha amahinguriro akora inzoga zikaze agakora inzoga baba batasabiye uruhusha. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Inzoga zikaze nka Sapporo n'izindi ziragisibije mu banyagihugu bazihereza harimo n'ugwaruka. Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN avuga ko izo nzoga kenshi bagisaba uruhusha ziba zimeze neza, ariko izo batwara ku masoko ugasanga zitandukanye n'izo basabiye uruhusha. Ariko ngo barabandanya gutanga inyigisho ndetse n'ibihano bitarakanijwe biriho kubabandanya kwica amatwi. Ukubera aba bahingura inzoga zikaze canke izi nzoga z'ibitoke canke izi nzoga zirimo gingembre, ico tumaze kubona iyo twebwe turiko turabakurikirana kugira ngo tubahe amasertifika, kenshi usanga ibintu bimeze neza. Ariko kubera ivyo nababwiye yuko bahiganwa gukora inzoga zirutanya degré d'alcool, uzusanga tuza guheza kubaha certificat bakoze izindi nzoga zifise akaranga arico twita etiquette, co kimwe na zimwe twebwe twagenda gukurikirana tugasanga zikwije ivyangombwa, bobo bagaca bafata izo zindi bakazizana ku isoko kandi zitakimeze kwa kundi. Amategeko aratomoye gose, umuntu akoze uko hariho ibihano bitegekanijwe, hariho amande, ndetse bibaye ngombwa nkuko nakubwiye tukamuhimiriza tukamwigisha ntabikurikize, turashobora gukura ibintu byiwe ku isoko. Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN aragira icyo asaba abanyagihugu ndetse n'abasanzwe bakora izo nzoga, nuko bohindura ingendo, kuko
turabona yuko akameremere k'ubuziranenge katarabanyura, kuko bariko barakora ivyo bagashyira ku isoko ibintu bazi yuko bikaze kandi vyategerezwa kudakara, baba bariko barikunda, baba bariko barondera inyungu zabo, kuronka amafaranga, mugabo ntibagire impuhwe z'amagara y'abazihereza. Aha nogira ko mbera akamo abavyihereza les consommateurs, nukuri ngaha nuko turirwa turavuga aha les consommateurs tumaze kuvuga ikintu ko atari ciza, baba bumva kamo kacu bakacinuba bakareka kugifata kuko conona amagara yabo. Ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo amahinguriro n'ubudandaji bwe bwafashe ingingo yemeza ko inzoga zirenza urugero rw'iboreza kwa 16% zitegerezwa guterekwa mu macupa ameneka apima santilitiro 75 kuva kw'igenekerezo rya mbere 0 umwaka 2024. Tubandanya n'amakuru yacu, ibikorwa byo gusanura amabarabara ndetse n'inzuzi biriko birakorwa mu bibanza bitandukanye bya hano mu gisagara ca Bujumbura, nubwo hari ibikorwa bihora bimara igihe kirekire byarahagaritswe. N'inkuru twateguriwe na Alain Lorisi Ndongozi. Mu gihe hari amabarabara menshi yononekaye haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati, ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB kimaze igihe caratanguje ibikorwa byo gusanura amwe muri ayo mabarabara ndetse n'inkengera z'inzuzi zimwe zimwe mu ntumbero yo gukingira amabarabara aca iruhande y'izo nzuzi. Kuko biboneka hari hamwe ibikorwa byamaze kurangira, hari aho bikibandanya, hari kandi naho ibikorwa byahagaze bitararangira. Aho twovuga nk'ibarabara ryitiriwe Nyankoni riri muri quartier ya Mutanga Sud iruhande y'isoko bita Kukabasazi. Aho iryo barabara rimaze iminsi ibikorwa byaho byarahagaze, bigatuma ababa muri ako gace babandanya kubangamirwa n'ikimanga kiri kuri iryo barabara kiva ku ruzi Ntahangwa. N'ibikorwa byari bimaze gukorwa biriko bivy'imfa gusa, kuko n'amabuye yari yahashizwe ngo akingire inkengera z'iryo barabara atanguye kunyika, eka ndetse n'ivu ryari ryaraharunzwe mw'ico kibanza ryatanguye gutwarwa n'amazi y'imvura, mbere iryo barabara rikabandanya kubomoka kuva ibikorwa bihagarariye. Kuvyerekeye ibikorwa vy'ikigo ARB bikorwa ariko bikamara igihe bihagaze, umuyobozi mukuru w'ico kigo aratanga insiguro. Ibikorwa turiko turabikora, ariko nk'uko mubizi hari ikibazo kijanye no kuronka ibitoro biratugora, dufise ibikorwa bitari bike. Rero iyo turonse ico gitoro gike tuvate baduhaye nk'amaritiro 10,000, amaritiro 10,000 ni make cyane uravye ishantiye dufise zishika ku 115. Turavye dusanga twebwe ku ndwi imwe twokenera amaritiro hafi 60,000 kugira ngo ishantiye zose dufise zikorwa. Ntaworeka kwibaza ko ivyo bikorwa korerwa rimwe ari byinshi, n'ikigo ARB ari byo bituma ibikorwa bimwe bimwe bitegerezwa guhagarara kugira ibindi bishobore kubandanya. Ndanirize amakuru yacu mu bijanye n'isuku, kutagira ibikoresho bikwiye ndetse naho bata umwanda n'ibindi ni bimwe mu bigaragaza ko bizohaba bituma ryasekeza ryo gusukura igisagara ritazogenda neza uko bikwiye. N'inkuru twateguriwe na Igiraneza Bernice. Uno musi rero nakaryo keza ko kurandurana n'imizi icitwa umwanda. Mwabonye icivugo kivuga kiti amagara meza, reka dushiremwo reka tuvuge tuti amagara meza isuku, amagara meza yanje. Subiramo isuku, amagara meza yanje. Dushiremwo amagara meza, kuko ahari isuku uryama neza, uhema neza, utambuka neza, ugenda neza, gucikagurika kubera atamwanda ugenda uraguteza. Aho hari itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu no mwaka, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yugurura icese isekeza ryo gukura imicafu yose mu gisagara ca Bujumbura mu kiringo c'imisi 100 giswe zero déchet. Muri uwo mugambi mwiza watangujwe haracibonekeza intambamyi nyinshi zishobora kubangamira ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Zimwe muri izo harimo ibura ry'ibikoresho bikoreshwa mu gukora isuku, aho usanga bamwe mu bakenyezi bakubu
kubura mu mabarabara bariko barakoresha amababi y'ibiti vy'ibigazi, ibiti n'ibindi. Mu makaritsiye nka yose y'igisagara ca Bujumbura nta bikono vyo gutamwo imicafu bihari, kubw'ivyo abenegihugu bagata imicafu aho babonye hose atanicamira. Na bike bihari hamwe hamwe ugasanga ntibiriko birakoreshwa ico vyagenewe. Hambavu y'ivyo n'ahakorewe isuku mu misi mike usanga hasubiriye gucafura kuko imicafu ikurwa mu mabarabara, mu makanivo nk'ivyatsi, amacupa atabora n'ibindi birundwaho nyene maze bigasubira gusanzara. Umugambi w'isuku n'isukura mu gisagara ca Bujumbura ukaba watangujwe n'akamo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yamagariye abenegihugu bose kwitaho isuku umwe wese aherereye. Tubandanye n'amakuru avugwa mu makungu twateguriwe na Keve Igirayezu ariko arimenyereza hano. Muri Tunisia inyuma y'imyaka 11 y'urupfu rwaco Kriberaid abantu bane baciriwe urubanza rwo gupfa bagirijwe ko aribo bamwiciye mu modoka hafi y'urugo rwiwe kw'igenekerezo rya 6 Ruhuma 2013 akaba yari utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi Ennahda. Kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 27 Ntwari 2024 umushikirizamanza mukuru akaba n'icegera cy'urongoye igipolisi kijejwe Aymen Chiba yamenyesheje kumbonesha kure y'igihugu ko inyuma y'imyaka 11 abagabo bane bahagaritswe bagirizwa urwo rupfu rwiwe kandi ko inyuma y'amatoza y'imyaka 11 sentare y'intango yo muri Tunisia yaciriye abantu babiri gufungwa ubuzima bwabo bwose. Ikindi gihano cyo gufungwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 120 nico cyaciriwe abandi bagirijwe aho abandi batanu bejejwe n'ubwo bagikurikiranwa ku bindi vyaha. N'ubwo ubucamanza bandanya gucira ibihano byo gupfa cyane cyane ku bagirizwa ivyaha by'iterabwoba va mu 1991 hakomeza kwibonekeza abahagarikwa bagirizwa ivyo vyaha. Amakuru avugwa mu makungu yabandanirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ubwato butwara imizigo bwataye inzira bugonga imwe mu nkingi y'ikiraro kinini c'ibahari ya Baltimore mu bucagucagu bwo kuwa kabiri gica kirabomoka mu mwanya muto. Biturutse kw'iryo sanganya riteye ubwoba bishobora guhagarika ingendo zo muri iyo bahari muri ako gace mu kiringo c'amezi 6. Abantu 6 bakaba baburiwe irengero kandi bibaza ko bapfuye. Ku mugoroba kuri uwa kabiri abapolisi bahagaritse kubandanya barondera abarokoze. Umuyobozi wa Maryland Westmore yamenyesheje ko abakozi b'ubwo bwato bari batabaje imbere yuko iryo sanganya riba kuri ico kiraro cha Francis Key Bridge bituma abayobozi bagabanya uruja n'uruza kuri ico kiraro. Ubwo bwato bukaba bwari ku muvuduko munini aho ubutegetsi butashoboye guhagarika imodoka. Iryo sanganya ryabaye hagati mw'ijoro. Umunyamabanga wa leta ajejwe gutwara abantu n'ibintu yavuze ko abantu 6 baburiwe irengero bari abakozi bajejwe ubwubatsi bw'ibinogo bw'ico kiraro. Umuyobozi mukuru wo muri ico kigo cakoresha abo bakozi nawe yavuze ko bikeka ko abo bakozi bapfuye biturutse ku burebure bwo mu mazi n'umwanya waruheze baburiwe irengero. Kuri ayo makuru avugwa mu makungu duciye dusozera ko ano makuru yacu ariko mu nkundire mbaze ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize. Imiti bita amaspecialite irahari naho abavugwa bidoga bakoresheje ikarata ya mituwere nayo amahinguriro akora inzoga zikaze atarizo aba yarasabiye uruhusha aragabishwa ko ashobora no kugarirwa. N'ubwo rero tuciye dusozerera no makuru yacu uyu munsi ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza muroranirwa mubonye n'umuvyanyu Imana ibahezagire.